maze umukuru w'umuryango abashogomangane imbere y'umwepiskopi, hanyuma hasubireko abagira indagano burundu nabo nyene umuvyeyi mukuru w'umuryango abashikana imbere y'umwepiskopi bace bagiriranira ikiganiro. Ariko kandi baranahamagara abasanganywe imbere y'imyaka 25 na 50 nabo nyene bace bashogomanga, hanyuma bace bicara kuri izi ntebe z'imbere igihe bazoheje kuganira ikiganiro hamwe n'umuvyeyi wacu umwungere wa diyoseze. Abagira indagano za mbere amasina yabo naya: Novisi Marie Joseline Banyiyesako, mwene Nzimenya Marcien na Ntibikenyura Dorothea bo muri paruwasi ya Buraniro muri diyoseze ya Ngozi. Novisi Felicite Miburo, mwene Hitimana Sebastien na Ndorere Tasienne bo muri paruwasi ya Jene muri diyoseze ya Ngozi. Novisi Claudine Kajeneza, mwene Basonja Fabien na Ndorichima Sylvie wo muri paruwasi ya Gitwenzi muri diyoseze ya Ngozi. Novisi Eveline Izobiriza, mwene Nduwimana Oscar na Kabirori Marie Therese bo muri paruwasi ya Rugwana muri diyoseze ya Muyinga. Novisi Francine Hatongimana, mwene Ruteyintuntu Reverien na Ciza Marie wo muri paruwasi ya Karusi muri diyoseze nkuru ya Gitega. Novisi Eveline Habonimana, mwene Nimenya Severin na Hatongimana Domitile wo muri paruwasi ya Kibago muri diyoseze ya Bururi. Novisi Aris Mama Nefdora Ndayisenga, mwene Karikuru Bolike na Hakizimana Viola wo muri paruwasi Buziracanda muri diyoseze nkuru ya Bujumbura. Mama Felicite Nahimana, mwene Nduhiye Damien na Barakamfitiye Catherine wo muri paruwasi ya Muyaga muri diyoseze ya Rugigi. Mwene Sindimu Antoine na Nikobamye Marie Gorete wo muri paruwasi ya Butwe muri diyoseze ya Bururi. Mama Beatrice Nderimana, mwene Hatungimana Jean na Banyase Marceline wo muri paruwasi ya Jakabamba muri diyoseze ya Ngozi. Mama Astrida Nzinahura, mwene bane banje mushakiki tuyumvira ko aho muzoba muri hose muzobeshwaho na Kristu we yagumya ndanga umworo akamagamburuka ngo kwitura Imana mu birangurana umutima udahunga mu mubano mwitura Imana data munganira na mutima mweranda mugira uko yagize mu kwigura bene wabo
nk'uko ekleziya yabigeneye umuryango murimo. Ariko rero mwanya mutaritaha banza mwihweze subire mwibaze iryo teka mwatewe n'umukama namwe ibyo mwishura urikure ku mutima. None iryo banga muremeye kuzorizigama? Ego me nta n'ukwisubirako ndavyemeye. Kurira ubwatsi Imana bane banje yo yashize muri mwebwe iyo namwe yo kwama muyikunda murambe muyizeye niyo izobunganira mukaboneraho kuganza n'urukundo ubwamburutsi n'ukwezi. Nimwambe mugorokeye ekleziya mugenzwe n'ubuzima bwayo mwihebere nyakwihebera umukama mwihebere nyakwihebera umukama na wa murimo wo kurokora bene wanyu. Uyu munsi w'igenekerezo ya gatatu Myandagaro w'umwaka w'2024 turamuka akanyamuneza kuko hereza Imana abanovisi 16 b'abarundikazi kuko hari abandi batatu b'Abatanzaniyakazi baza mu Myandagaro mu gihugu cyabo. Abantu rero abafisi 16 baramutse bagindagano za mbere umuryango w'ababikira umusharutehaje wa Bikira Mariya turahereza kandi abikira 9 baramutse bitura Imana mu ndagano Burundi hamwe n'ababikira 5 baramutse bahimbaza yubile y'imyaka 25 hamwe rero n'ababikira 2 n'arabibonye baramutse bahimbaza yubile y'imyaka 50. Umututu wa duce bugufi tusabe data ngo umutima mweranda wiwe aturukireko na zangabirano ziwe ngo zidufashe zongere ziberekeze muri iki gisabisho.